nyene icubahiro munemeza yuko dushobora gushika ku mbono y'Uburundi igihugu cifashe gushika mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 ariko turabona ifaranga ry'Uburundi riguma ritakaza agaciro mbega bijya mwe mu bihisiguri yihe canke hagiye gukorwa iki kugira ngo ifaranga ry'Uburundi rigira agaciro nk'amafaranga mva makungu ifaranga none mwebwe murazi kugira rigira agaciro cyareke kugira agaciro ingene bigenda kugira uha agaciro ifaranga ryawe urimbura vyinshi hanyuma ugashora hanze ifaranga ripimwa ku munzane w'ivyimburwa naryo nyene rero ntimuvuge ngo ifaranga ry'Uburundi ryarataye agaciro nagenda abwiye ko atagaciro ryataye ifaranga ry'Uburundi genda mubaze mu karere ngaha aho ubuzima bworoshe ni ngaha i Burundi niho buzimbutse bose mubabaze n'ubu mubaze abavuye hanze aho ufise ibihumbi 20 mu Burundi urafungura neza nibaza ko ari hangahe ufise ibihumbi 20 ufungura ibihumbi 20 by'amarundi ifaranga ryacu rifise agaciro mu Burundi none wagomba rigira agaciro mu Bufaransa iri Faransa narababwiye jewe nzi gupima ku munzane aho nabonye ivoka i Burundi igurwa $200 muri leta zunze ubumwe za Amerika ikagurwa $5 bisigura ko $5 angana n'200 genda murabisahani y'indya muri leta zunze ubumwe za Amerika ayigurwa n'isahani y'indya ngahi Burundi ibingana ubwoko bumwe ucumenya yuko amahera waguze iyo sahani ngaha mu Burundi angana nariya yuriya rero igituma avuga ko ubuzima bworoshe uzanya $50 i Burundi urarya ugahimba ahandi ugenda muri restaurant ukava yamaze yose ariko ngaha ararya gasigaza uratumira abagenzi mukajana ufise $50 aha mu Burundi uratumira abagenzi mukava y'umuhimvye rero ntihagire umuntu azosubira kuvuga ngo ifaranga ry'Uburundi rirya agaciro mufise ingorane kuko babahenza bo hanze muza gupima ku munzane irirundi $1 idolari ni ry'abanyamerika amarundi n'ay'abarundi mwebwe rero mugiye gupima ku munzane ayo mahera abiri muba muhejeje gutakara pima umwimbu ufise itunga ry'ibintu ufise n'amahera ufise mu gihugu niho ucumenya itunga ry'Uburundi ntihagire rero uzosubira gutuka ifaranga ryacu ngo ntirigira agaciro ndabwije ukuri $200 y'amarundi yaririye mu dufate ibihumbi 5 by'amarundi biririye mu Burundi bingana n'amadolari 50 uyaririye muri leta zunze ubumwe za Amerika niba ushaka rero ko ifaranga ryawe riduga gose rikagira agaciro gakomeye gwiza umwimbu ushore hanze Burundi niba ushaka kubona amadolari natwe dufise umuyoro yayo genda dushore hanze kandi niko agaciro k'uburuka amahera y'u Burundi urumva ya madolari harura ko azoba hejeje kuduga kubera iki dushore nk'ubu butare uno munsi uzubona dufise imiliyaridi nka 10 z'amadolari hajya mu banki nkuru y'igihugu muca mwumva yuko amahera y'abarundi ntibazosubira kuduhayira n'amadolari tuzoba tuyafise tugiye kugura ikintu hanze dusanga natwe duhagaze neza cyane tunyarutse rero ni mwamushaka yuko ifaranga ry'Uburundi rikomera tunyarutse dushore hanze kugira duheze dupime ku munzane ayo mahera abiri tuba tutamadolari mufisa ngahe n'amarundi nangahe duce turaba ikirusha uburemere ikindi nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi mwihweje urugendo mwagize ivyo mwiboneye nakahe kajambo mwosigira abarundi kugira basigare bakinovora ku mizirikanyi yabo ico tubabwira imbere ni heza cyane ico iyo turakivuga ari abantu bibaza ngo n'ururirimbo kugira umenye ko imbere ari heza ubanza kuraba iyo uvuye ukaraba aho ugeze ugaca wiyumvira ingene imbere hazoba ufatiye kuvyo ufise uno munsi nk'akaroro ndabwire uravye ngere twari tumeze mu 2005 niho nkunda guca nerekana aho turabira umutahe twatanguje mu 2005 ni murabe uno munsi ivyo wavyaye uwo mutahe kandi bwari ubusa raba uno munsi rero ivyo dufise uco bifata nk'umutahe uwo mutahe rero nawe uzoca wunguha kuko umurindi ucuba munini kuruta ico rero nobwira abarundi ntagire usubira gukekeranya imbere ni heza iyo rero abantu menga hariho abantu
bamaze kubona kumenga barihebuye gushikaho biyakira. Abo bantu rero bamenye yuko iyo umaze kuvuga ngo ntaco maze ndi ntamagara biragenda uko nyene. Nico gituma abarundi bose boraba neza bakabona ko batakiri hamwe twari turi mu myaka iheze, bacamenya ko imbere ari heza kandi heza cyane. Umutahe turawubona turawufise. Ubu jewe iyo ndiko ndagenda mu modoka nkabona nk'ahora inyovu hose, ubu bariko bararima hahora inyovu hose ryashinge ubu rivuyeho, je njamenya ni imbere ni heza cyane, kuko uno munsi urimbura no mu mwaka uzukimbura n'uzokurikira ukimbura. Murumva yuko ivyo wimbuye gusa nitumenye gukoresha neza umwimbu turose. Imbere ni heza cyane rero, niho kantu novuga nti bagende barinovora bose.